Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mwese. Turabahaye ikaze mu makuru yo no mugoroba nga kuwa gatandatu kwigenekerezo by'umwihariko kwigenekerezo ya 21 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze nga kuri mbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane abari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nga kuri Burundi News TV. Rero by'umwihariko aha niho honyine ucurumviriza amakuru akomeye cyane agezweho aragaruka kubikomeje kugenda biravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze mwese mwido nido ry'amakuru rero akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya canke se muri erino joro, aho by'umwihariko turaza kugenda turibanda kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Gervais Ndirakobuca arayamanitse nk'umushikiranganje wa mbere, by'umwihariko akaba yamaze kugenda atangaza neza ko atanyishu afise ku gitoro, akaba ari ikibazo by'umwihariko gikomakomeye cyane gikomeje kugenda kiribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, ikibazo cikena ry'ibitoro. Ni mu nyuma y'iko kandi by'umwihariko uyu ngo yasanzwe ari umushikiranganje wa mbere nga muri kino gihugu c'u Burundi yavuze ko na leta ubwayo by'umwihariko ifise ibibazo bikomeye cyane bigendanye n'ibura ry'amadevize ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ariko kandi akaba yaje kugenda ahishura ndetse anagaragaza neza ko by'umwihariko hari impamvu we atekereza ikena ry'igitoro ndetse n'ibura ry'ibitoro bikomeje kugenda biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko ndetse mu nama yaje kugenda ararongora uyu munsi yaremwo abashinzwe umutekano, by'umwihariko ishinzwe kurebera hamwe by'umwihariko uburyo bamwe mu basirikare bakuru n'abandi mu nzego z'umutekano bashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Akaba yaje kugenda aragaruka ku bigendanye n'umutekano nga mu gihugu cacu c'u Burundi uburyo uhagaze n'uburyo bimeze, ndetse aza no kugenda ashimangira yuko by'umwihariko inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi zoba zirateganya kugura bimwe mu bikoresho bikomakomeye cyane bigomba kwifashishwa, cyane cyane bigomba kwifashishwa mu bigendanye no gucungera umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi na gato yakomeza kugenda aradusumira nuko General Ndirakobuca bataziranda kugarika Gervais asanzwe nyina mushikiranganje wa mbere yaje kugenda aratanga by'umwihariko inyishu kubigendanye by'umwihariko n'ikibazo cy'ibitoro, ariko kandi akavuga yuko ibyo byose ari ingaruka zatewe n'ibibazo igihugu c'u Burundi cyakomeje kugenda kiranyuranyuranamo, haba mu kutumvikana ndetse by'umwihariko n'ibibazo by'umutekano muke n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bikomeza kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kubirabira hamwe rero muri kino kiganiro cyose, turebere hamwe uburyo ibintu bihagaze nga kandi turaza kwerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru akomeje kugenda amenyekana mu nyuma y'iko rero bivuga ko iki gihugu biciye muri Perezida acirongoye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, by'umwihariko amakuru yihuta adafise vumbi avuga yuko rero hari ibikorwa bimwe na bimwe ariko arategura bigendanye n'abasanzwe barakoze ibara muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 bari basanzwe baherereye mu gihugu ca Niger. Bikaba bivuga ko rero uyu mugabo iyo yaramaze gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yo biyegereza canke se babashe kuba bokorana, ni mu gihe n'ubundi bivuga ko amaze igihe arakorana na bamwe mu bagize uruhare muri ubwo bwicanyi biganjemo ababarizwa muri FDLR ndetse n'indi mihari. Hamaze kugenda aramenyekana rero abo babaragize uruhare by'umwihariko mu kumuhuza n'abo bantu nk'uko biko biratangazwa. Turaza kubirabira hamwe rero muri kino kiganiro c'uno mwanya. Turaza kandi kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, aho by'umwihariko Israeli yamaze gutangaza ko abandi bayobozi ba Hezbollah bamaze kugenda barishwa. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko Hezbollah nayo iriko iragaba ibitero bikomakomeye cyane mu gihugu ca Israeli, abivuga ko by'umwihariko ibitero bikomakomeye cyane bishika ku 150 byibasiye iki gihugu, ariko kandi inzego z'umutekano zikaba zaje kugenda zirababurizamo. Andi makuru kandi yihuta adafise ivumbi na gatoya akaba akomeza kugenda dusumira ndetse anagaragaza anerekana neza yuko ibikomeje kugenda biraba muri icyo gice cyangwa se muri iki gihugu, by'umwihariko ngo bishobora kuzokwegera igihugu ca Israeli, mu gihe by'umwihariko ibihugu nka Libani ndetse na Palestine bisanzwe bibarizwamo imihari yitwara kisilamu
bikomeje kugenda bironga ubumwe kandi bishobora kuzotanguza ibindi bitero bikomeye cyane, ndetse umwuka w'intambara ukomeje kugenda uratutumba, ubwo bivuze yuko Israel yaba igiye guhangana na Hamas guturuka muri Palestine ndetse na hano muri Libani, dore yuko by'umwihariko uyu muhari wa Hezbollah usanzwe ufatanyije na Hamas usanzwe ufatanyije n'iki gihugu ca Libani nk'uko biko biratangazwa. Turabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze cyane. Abatwumviriza bari by'umwihariko imbere mu gihugu cacu c'u Burundi, turabahaye ikaze tubifuriza umugoroba mwiza cyane. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, turabifuriza kumererwa neza cyane. Abari ku mugabane wa Afurika mu bihugu bimwe na bimwe, mwese tubifurize amahoro y'Imana cyane. Abatwumviriza bari ngaha mu bihugu by'ababanyi, abari muri Congo, abatwumviriza bari muri Kenya mu mijyi nka Nairobi no mu bindi bice bigiye bitandukanye, abari muri Tanzania za Dodoma, Dar es Salaam ndetse n'ahandi muri Zanzibar, twifurize ibihe byiza cyane. Abatwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi nanone nka Uganda ndetse n'u Rwanda, mwese turifuriza kumererwa neza cyane, twifuriza umugoroba mwiza. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Tubaye ikaze kuri Burundi News TV, aho ushobora kuba woronka amakuru agezweho ariko aravugwa cyane. Niba ari ubwa mbere usenga aha rero, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5, byonde ari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi ubane natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda turabashikiriza. Turabahaye ikaze mwese rero, amakuru reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni inama ikomeye cyane rero bivuga ko yaririmo inzego nkuru z'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse akaba ari inama yaririmo abayobozi bakomakomeye cyane, haba by'umwihariko Gervais Ndirakobuca generali bataziranda kugarika asanzwe ari umushikiranganje wa mbere ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abandi bategetsi bagiye batandukanye harimo abatwara iperereza, by'umwihariko abayobozi bakuru mu nzego z'igipolisi, ndetse n'ababarizwa n'abakuru b'imbonera kure, hakiyongeraho by'umwihariko na General Prime Niyongabo asanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Ni inama rero by'umwihariko bivuga ko yarabiraga hamwe ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gushira mu kiruko cy'izabukuru bamwe mu basirikare bakuze ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, ariko kandi bakaba bavuga ko bateganya no kuzozamura mu ntera abandi basoda. Amakuru kandi adusumira avuga ko ari inama yakozwe mu ibanga, ariko kandi bamwe mu bayitabiriye bagerageje kuba botanga amakuru batipfuze yuko amazina yabo yoshyirwa ahagaragara. Bivugwa yuko rero by'umwihariko haje no kubazwa abigendanye n'ikibazo cy'igitoro kigeze bagishakira inyishu. Gervais Ndirakobuca rero by'umwihariko yaje kugenda amanika amaboko nk'umushikiranganje wa mbere, avuga ko atanyishyi afise rero ku kibazo k'ikena cy'igitoro. Ariko kandi ku rundi ruhande hari inkuru nziza ivuga yuko by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bice bimwe na bimwe by'umwihariko igitoro cyatanguye kugenda kiraboneka, ariko ibigendanye no kuyunguruza abantu ibiciro biracyari hejuru. Amakuru yihuta by'umwihariko yaje kugenda atuma abantu benshi bibaza bati, nimba umukuru wa leta y'u Burundi rero yemeza ko atamuti leta ya arongoye ifise kubigendanye n'ikena ry'ibitoro, ninde wundi azotora umuti cyangwa se azobosha kuronka iyo nyishu kubigendanye n'ikena ry'igitoro. Ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumba avuga ko rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyo bakiriko kiriga uburyo cyoronka amadevize, by'umwihariko harimo gahunda yo kuzajya cyishura by'umwihariko ibimenyesha makuru bimwe na bimwe hirya no hino ku isi, kugira ngo babashe kuba baramenyekanisha igihugu c'u Burundi, hanyuma abantu bamwe na bamwe by'umwihariko babashe kuba boza gushora imari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngira ngo maze iminsi muranumva imishinga imwe n'imwe, haba kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, ndetse by'umwihariko no kubaka amasoko agiye atandukanye nk'isoko nkuru ya Bujumbura izatwara imiliyardi nyinshi z'amadolari ya Amerika. Akiyongeraho by'umwihariko ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo guteza imbere ugwaruka, ndetse by'umwihariko no gukora amabarabara meza, ndetse by'umwihariko hariho n'ibikorwa byo kubaka ibiro bikuru by'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire, nk'uko byaberutse gutangazwa by'umwihariko n'umushikiranganje ujejwe by'imigenderanire ngaha mu gihugu c'u Burundi, Albert Shingiro, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kumenyekanisha u Burundi. Ndetse bikaba bivuga ko rero haje kugenda ranatorwa ibigendanye nuko ishoramari rigomba koroshywa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe by'umwihariko bigaragara ko byo kwinjiriza amahera u Burundi bikaba bizotangura kugenda birakoreshwa.
inyishu rero zitangwa muri ino misi ziratangaje cyane cyane. Reverien Ndikuriyo rero arongoye Reverien Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD yarukaga gutangaza neza yuko amahera mvamakungu azoboneka mu myaka 5 by'umwihariko mu myaka 5 tumaze gushora amatoni y'amavoka hanze y'u Burundi. Ndirakubuca kandi we avuga ko ibura ry'amahera mvamakungu ari ingaruka rero z'ibihano u Burundi bwafatiwe mu mwaka wa 2015. Ni ukuvuga ko rero Gervais Ndirakobuca nawe yemeje ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cakwegeye u Burundi. Rero igitangaje mu nyishu rero yiwe ni ingene ibihano byo mu mwaka wa 2015 bituma rero igitoro cibura mu mwaka wa 2024. Abantu bakaba bakomeze kugenda baribaza. Gervais Ndirakobuca kandi ashaka atwibagize ko rero President Evariste Ndayishimiye yari yaratwemereye by'umwihariko muri Nyakanga mu mwaka wa 2022 ko yifatiye mu ntoke rero igitoro kandi ko rero kitazosubira kubura. None izo ngaruka by'umwihariko z'ibihano icyo gihe ntazo zigeze ziragaragara ndetse na nubwo yigeze aranazigarukaho cyane. Mu bintu byinose by'umwihariko inyishu ya Gervais Ndirakobuca rero asanzwe ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu cy'u Burundi yari gutuma abashinga amateka bamusaba gutanga imihoho hakaza leta by'umwihariko ifise inyishu. Umushikiranganje wa mbere amaze kuvuga rero ko atanyishu leta yiwe ifise ku bibazo by'igitoro bihanze iki gihugu haba hageze ko leta yiwe rero isubizwa. Amakuru yewe utavuga ko avuga ko rero by'umwihariko muri ino nama by'umwihariko bamwe bagiye barumigwa bavuga ko leta by'umwihariko leta mu gihe idafise inyishu ku bibazo bimwe na bimwe bigaragaza neza yuko rero bamwe mu barongozi b'iki gihugu bafise intege nkeya ndetse nta n'icyo bariko barakora. Ibishobora kuza gutuma abanyagihugu bamwe na bamwe bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko abayobozi bakwiye kuba botanga imihoho. Hari aho yavuze ko igitoro mu gihe rero hari aho havuzwe igitoro mu gihe byinshi rero byakenerwa biriko rero birabura rwose nga mu gihugu cy'u Burundi. Ishiramwe Burarundi yaherutse gutangaza neza yuko rero ibinyobwa rikora bigiye kubura kubera rero iryo shirahamwe rya mbere rikomakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ryabuze amahera mvamakungu yo kuranguza ibyo rikoramo rero ibyo binyobwa nk'uko biko biratangazwa. Izi zose ni ingaruka zikomeje kugenda ziribonekeza nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Amakuru kandi atari ivumbi avuga ko rero hoba hagiye gutangura ibindi bikorwa bishasha bishobora kuzotuma amahera mvamakungu yiyongera kugira ngo babashe kuba bobona inyishu y'ibyo bibazo. Amakuru kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ku ruhande rw'igisoda by'umwihariko haba ku bazozamurwa mu mapeti ndetse n'abandi bazisanga mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. By'umwihariko biravuga ko hoba hagiye kugugwa izindi ntwaro zikomakomeye cyane, ariko kandi ibingibi bikaba bikubiye mu bufatanye by'umwihariko buri hagati y'igihugu cacu cy'u Burundi ndetse by'umwihariko n'igihugu c'Ubushinwa mu nyuma y'uko baherutse gusinya amasezerano agendanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Biravuga ko rero igisoda c'u Burundi cyoba kigiye gutangura by'umwihariko by'umwihariko ibikoresho bikomakomeye cyane bya gisirikare ndetse hakiyongeraho n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe birimo nk'imyitozo mu kugura ibindi bikoresho bizojya byifashishwa mu gucungira umutekano ndetse no mu kugarura amahoro n'ituze hirya no hino nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Bimwe rero mu bikubiye mu nama turakomeza kugenda turabibarondera kugira ngo tubashe kugenda turabibashikirizaho abamenyesha makuru bacu bagikomeza kugenda barabikusanya. Twerekeze mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano, Bwana Tshisekedi Chirombo akaba umuhungu wa Etienne Tshisekedi biravuga ko rero yoba akomeje kugenda ariyegereza bamwe mu bagize uruhare mu ishano ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994, aho by'umwihariko bamwe bari barahungiye mu bihugu bimwe na bimwe abandi bakaba barakatiwe n'inkiko. Amakuru yihuta adafise ivumbi akaba avuga ko Tshisekedi yaba akomeje kugerageza by'umwihariko kwiyegereza bamwe muri abo bantu bagize uruhare muri iryo shano kugira ngo babashe kuba bofatanya. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira nuko Tshisekedi uhereye kera yakomeje kugenda yaragerageza by'umwihariko kwiyegereza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bivugwa ko rero by'umwihariko yagerageje kugeragirana ibiganiro na bamwe mu barongoye FDLR ndetse bakaba bizwi ko basanzwe baranakorana ndetse na Padiri Nahimana Thomas n'abandi banyepolitike bamwe na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi
bakomeza kugenda baraba mu buhungiro nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru avuga ko rero Bwana Tshisekedi iyo bakomeje gukataza mu rwego kugira ngo bahuze imbaraga babashe kuba bokora ibintu bitari byamenyekana. Mu ntanguro z'iki cyumweru turimo turashira ku musozo haramenyekanye umugambi wa Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wo kwakira mu gihugu ciwe abanyarwanda bashika muri 6 bakurikiranweho rero kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Aba banyarwanda ni Captain Sagahutu Innocent, Nzuwonemeye Francis Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, ndetse n'uwitwa Ntagerura André ndetse na Zigiranyirazo Protasi. Bamwe rero muri bo barafunguwe mu nyuma yo kurangiza igihano bakatiwe n'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ruherereye i Arusha muri Tanzania. Abandi bagenda baragirwa abere. Ubwo ku mbuga ngurukanabumenyi rero by'umwihariko hakwirakwizwaga inyandiko yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Tshisekedi Anthony nk'izo rero Kamore iha rero ari riso diko urusha rero rwo guharanira uyu mukuru rero w'igihugu mu biganiro bisaba rero ko aba banyarwanda bemererwa kuja Kinshasa muri ibi biro muri ibi biro rero nubwo ibi biro byaje kugenda birabihakana. Byaje kugaragara ko rero ibiro bya Tshisekedi ibiro bya Perezida wa IDC byabeshye ubwo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuraga ko rero u Rwanda n'urwego mpuzamahanga rwashyiriyeho gukora imirimo y'insigira y'inkiko mpanabyaha rero byamenye aya makuru. Ikinyamenyesha makuru Jeune Afrique cyaragaragaje ko rero umunyarwanda wabaye mu rwego rw'ubutasi muri leta ya Habyarimana Juvenal Singaye Fabien rero w'imyaka ishika kuri 36 y'amavuko ari we rero wahuje Dinko ndetse na leta ya Niger kugira ngo ayisabe rero kwemerera ko abo banyarwanda boja nga muri kino gihugu ca Kongo. Fabien ni umuhungu w'umushoramari rero André Singaye wahoze ari nyiri Prime Beach Hotel Rubavu, nawe rero wari umwe muri bamaneko bakomeye cyane muri leta ya Juvenal Habyarimana. André niwe rero wari ufise inshingano yo gutangiza ishirahamwe ryitwa Magrivia yari rifise rero umugambi w'ibanga wo kwirukana abanyarwanda b'abatutsi bahungiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iri shirahamwe rero ryatangiye rirakora nk'ishirahamwe rero ry'abahinzi ariko ryaje guhinduka umutwe witwaje ibigwanisho wa Pariko waje rero guhinduka Nyatura. Uyu mutwe rero kandi hamwe na FDLR byagize uruhare rukomakomeye cyane mu guhungabanya umutekano w'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi biganje mu bihugu by'akarere birimo Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi. Mu gihe yari maneko yakoranaga kandi bya hafi na Colonel Elia Sagatwa rero wari muramu akaba n'umujyanama wihariye wa Juvenal Habyarimana. Biravuga ko kandi ko yahaga Sagatwa rira makuru y'abatutsi batavugaga rumwe rero n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Fabien yabaye kandi umusemuzi w'umucamanza w'Umufaransa Jean Louis wigeze gukora raporo y'iperereza ishingiye ku binyoma rero yashinjaga ingabo za RPA Inkotanyi guhanura indege ya Juvenal Habyarimana kwigenekerezo ya 6 Mata umwaka w'1994. Raporo yanyomojwe rero n'abandi bafaransa bakoreye iperereza mu Rwanda Marisi Travedike ndetse na Natare Paugiski nkuko biko biratangazwa. Asanzwe ari umukwerero wa Kabuga Felician wabaye umuterankunga wa jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'umunyamigabane wa ETLM Radio Rutwitsi. Yabaye umuyoboro w'ababibaga amacakubiri ndetse n'imvugo zishishikariza kwanga abatutsi muri iyo myaka. Mu myaka y'1990 Fabien yarabaye umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi. Icyo gihe kandi yari nk'ijisho rya Habyarimana ku Banyarwanda
Rwanda babaga i Buraya, by'umwihariko rero abatutsi bari barahungiye rero kuri uyu mugabane muri ibyo bihe. Ubwo Habyarimana yavaga ku butegetsi rero Fabien yashatse kugirana umubano wihariye na François Bozize wari perezida wa Repubulika ya Centrafrique. Yashakaga kwifashisha rero iki gihugu nk'izingiro ry'ibikorwa rero bye mu karere ka Afurika yo hagati. Intego yayigezeho, Bozize rero amugira umujyanama we wihariye nk'uko biko biratangazwa. Byamenyekanye yuko rero Perezida Tshisekedi afise gahunda yo kwinjiza aba banyarwanda muri FDLR, by'umwihariko bakifatanya mu mugambi yahishuye mu mwaka wa 2023 wo gukuraho leta y'u Rwanda. Nka kapiteni Sagautu rero by'umwihariko nka kapiteni Sagautu rero yagerageje kujya muri RDC binyuze mu nzira zitemewe, aho rero yashakaga kwinjira muri uyu muhari nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi akomeza kugenda agaragaza neza yuko Bwana Tshisekedi yaba yaramaze kugenda n'uwikura muri gahunda z'ibiganiro bya Rwanda, aho gushika ubu ngubu bivuga ko rero yaba akomeje kugenda aragerageza by'umwihariko mu gushaka by'umwihariko kwegeranya bamwe mu bagize uruhare muri iryo shano, by'umwihariko akaba yakomeje kugenda abiyegereza kugira ngo bafatanyirize hamwe mu kubasha gukora ibyo ngibyo. Ku bantu babyibuka neza, Bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza ngaha by'umwihariko muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umwaka uheze, muri ayo matora yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko yiteguye kuzokuraho ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko azorasa muri icyo gihugu bitabaye ngombwa rero ko akinjiramo. Akaba yaravugaga yuko rero azakoresha zimwe mu ntwaro ziremereye cyane. Amakuru yavugaga yuko rero by'umwihariko yari yaraguze indege zo mu bwoko bwa CH-4 drone zitagira abadereva yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko icyo gihe byabaye ngombwa rero ubwo bari basumbirijwe n'umuhari wa M23, byabaye ngombwa yuko batangura kugenda by'umwihariko barazifashisha ku mirongo y'urugamba, ariko kandi umubare wa M23 rero warazirashe zose, iyindi nza gukora impanuka ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Mu nyuma yaho rero bivuga ko rero yaje kugenda aragura izindi ndege nk'uko byoshizwe ahagaragara na African Intelligence. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero yavugaga ndetse akanagaragaza neza yuko Bwana Tshisekedi yaba by'umwihariko yarazibitse kugira ngo azazifashishe muri uwo mugambi wiwe. Bivuga ko rero kandi iyo bafatanyije na leta y'u Burundi kugira ngo babashe kurabira hamwe rero uburyo by'umwihariko kugira ngo babashe kurabira hamwe rero uburyo bashobora by'umwihariko kuba bahuza imbaraga ndetse n'ubumwe, dore ko amaze iminsi haravugwa amanama yagiye ahuza izo mpande zombi muri rusange. N'ibikorwa bihangayikishije by'umwihariko uyu mugabane wa Afurika cane cane ngaha mu karere k'ibiyaga binini, dore yuko bishobora kuzotuma umutekano ukomeza kugenda urahungabana. Reka mbabwire yuko rero by'umwihariko nshuti banyuranye ibiganiro byacu tuyasubikiye ngaha, turaza gukomeza kubashikiriza andi makuru uko arakomeza kugenda aradushikiriza aratugeraho. Mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.